Iruhande y'ingorane z'imiryango myinshi itagira hiba inyuma y'imvura y'igihuhusi yo ku munsi wa mbere muri site ya Gisagara abantu 4 barajanywe kwa muganga inyuma yaho 3 muri bo bakomerekeye uwundi nawe agahahamuka aho muri iyo site y'abateshejwe izabo bahunze imyuzure yo muri zone Gatumba amazu y'amahema arenga 160 yarasambutse arazimangana ayarenga 370 nayo arasambuka ku mpande zimwe aho muri iyo site iri muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura utuzu twasugumwe turenga 50 twarononywe n'iyo mvura ibikoresho bimwe bijana y'umuyaga nkuba birasamburwa n'umuyaga bibanje gukubitwa n'inkuba amakuru ava mu bajejwe gukurikirana ibijanye n'iyo site ya Gisagara avuga ko abateshejwe izabo bakeneye imfashanyo yihuta harimo ibifungurwa n'ibikoresho vy'ishure amazi y'imvura agacigwa inzira ivyasambutse navyo bigasubira kubakwa vuba.